hariho Jinera aragenda no musi nawe Dan ushobora kugenda ejo Mili ashobora kugenda uwundi kwa ariko ikintu kiruta byose nuko uzova ngaha azova ngaha dushingirina ndizera ko umunsi umwe kwine azohaje imbere ya kamera ashima ati STV yaramfashije igano mwarakibonye kandi benshi mwarasavye yuko byoja habona byo tushobora gutorera inyishu ico kintu hama Queen tukamubona kuri afise Ashize STV tushobora kubaza habaye akabaza kahe twarabonye Queen amara ukwezi kose adatonze ashobora haraba akabazo akahe uko yatubwiye ati ivyo bintu byose namubimbaza genda murondere Papa STV ashobora kuba bizi ingwara zisanzwe ntizigeze zifata cyane ntivyamfasha ariko ndashima Imana kuko je uko mbona sindaje mu bitaro nari ngiye mu bitaro kubera ingwara kanaka atari kijya kibazo nigeze kugira iki so biriko birabuno munsi byose canke ibikorwa byacu twama tuvyishimiye kuko ni ivy'iwacu biba vyiza twana tukavyishimira hanyuma mu nyuma tukiga impamvu byo bitari vyiza urumva ko tubikesha ingufu STV every story matters. Waiting on my people out there, them come down bad boy shot I believe in champion must conquer for real. From zero to hero, from nothing to something. Yes, bakunzi ba STV, ni wa musore wanyu kuri STV. Warabonye ikiganiro tushaka kuba twarakoranye na Queen. Narabemereye yuko negereza kurondera andi ari Papa STV kugira dushobore kuronka umuco y'ivyo Queen yatubwiye. Uko nababwiye yuko negereza kurondera uko bigenda kose kugira ashobore kutwiganira. Rero kumanya natwe akunzi ba STV tubane tuyage kamanda muramutse andi gute isa nawe meze fresh umeze neza umeze bya nawe inshallah alhamdulillah niko abamizirman bavuga abakiriso ndi mu kirisimu bavuga ati turashima Imana ko biri kose nongera nani ndabaramutsa mwebwe nyene Dan cameraman nkaramutsa n'abakunzi bose ba STV abakunzi ba TV online muri rusange ariko cyane abakunzi bacu nkuko bisanzwe banza kwikunda imbere y'ukunda ubundi so ndabaha nikaze nanje nkuko nahawe ikaze mu kiganiro peut-être bizabugenda neza cyane gose yes andi tutaraja kure reka dutangure umwaka murabona kurahera nibihe bintu andi yoba yarishimiye niziye challenge muri umwaka hasigaye amezi abiri kugira novuga nti umwaka urangire nizihe challenge yagiye arahura andi muri no mwaka kenshi sinkunze kwibaza na challenge ariko challenge imwe yabonetse kurusha izindi zitabonetse urumva ndakunze kugwana nazo jenyene ariko yabonetse ni imwe naragize ikibazo ico kibazo maze kugira nticabaye cyiza ariko ico nkora cangirana canshima Imana koko caheze vyonyene ni kibazo abantu bose bazi ntarinze kukivuga ngeze gutogwa nagiriwe nabi ndahura n'ibibazo ndatakaza uburyo amahera iki puis no munsi sindi focus cyane navyo même si nimvune yavyo itaramva mariko ndizera ko life is good ubuzima ni bwiza tu ni gushima Imana byose no gushima Imana ego ibintu bishobora kuba ari byiza ashobora ati ibintu byarashikiye byiza mu buzima muri 2022 ikintu ciza cyagushikiye ni nk'ica nta kiruta kuba mfise umwana jewe no munsi akunze ba STV bumve yuko andi uno munsi yitwa papa of course benshi barabizi n'abaraba stati zanje barabizi mfise umwana peut-être Imana idufashije vuba ariko umunsi tutazi bizocamo bibe bien official ne cyaba byumva ya tubibone ni umwana wandi canke umubebe wiwe urifuza yuko hari abantu bafite dream team umwana wandi akeneye azokora iki azogira iki andi bayifuza iki ku mwana wiwe yuko nawe nyene yokura Jean akunda nk'ivyo papa we yakora canke iki ico no na sisi tukora n'umwana w'umukobwa jewe rero nubwo nogira dreams ndibaza ko bigoye kuzimushiramo ariko ico nifuza nuko gusa yozogira ibintu bitatu akubaha uwari we wese akagira urukundo rujya rw'Imana Imana idusaba kugira urukundo gukundana ivyo biramaze kubigira agacaba umuntu w'umushakashatsi donc w'umurondezi agize ivyo ndazi bizomutunga cyane ikindi naco shaka kwibutsa abantu nuko umwaka wa 2022 umengo subscribers bariko baraduka cyane gose bon
nakazi novuga ko uko bongereje canke ni wowe ubaza ko vyawe bivuye kuki nibaza ko iyo tuza kuba twicaye ntivyari kugenda uko ariko kandi ntiturakwiza abo dushaka kandi twifuza kuronka abo kandi baza badufise ku mutima rero je ndabishima uko biri kose ariko nkabikesha ibikorwa ico kandi nshima nubwo umwaka utararangira ingwara zisanzwe ntizigeze zifata cyane ntivyamfasha ariko ndashima Imana kuko je uko mbona sindaje mu bitaro nari ngiye mu bitaro kubera ingwara kanaka atari kijya kibazo nigeze kugira iki so biriko birabuno munsi vyose canke ibikorwa vyacu twama tuvyishimiye kuko ni ivy'iwacu biba vyiza tubana tukavyishimira hanyuma mu nyuma tukiga impamvu byo bitari vyiza urumva ko tubikesha inguvu nishaka we ya tutaraje kure ane nico nenda mushakira ndi murakizi mwese papa TV ashobora kuba novuga karakabazo ko shobora kuba karabaye maze yuko hariho journaliste onga kuri TV nyene ari we Queen twagiye gukorana igano mwarakibonye kandi benshi mwarasavye yuko vyoja habona vyo tushobora gutorera inyishu ico kintu hama Queen tukamubona kuri afise Ashize STV tushobora kubaza habaye akabaza kahe twarabonye Queen amara ukwezi kose adatonze ashobora haraba akabazo akahe uko yatubwiye ati ivyo bintu byose naho muhimbaza genda murondere papa STV ashobora kuba bizi kandi namvuga ati reka no munsi namurondere ashobora kutubwira imvo n'imvano ikuntu vyagenze je ndibaza yuko yaravuze yuko atizeye ko nshobora no kuposta ikiganiro sindi nukaza no kugiposta je pas ariko kuba nafise ingene twobonana ingene ndagushikira fete nakumva ndakubaza why twari dukoranye imyaka myinshi sinibaza ko ari gufata decision andi yuko naho noba nakoze ikosa ko na muntu nadakora ikosa ariko naragipostinze ariko kandi ndizera yuko ukuri ni kurya afise mu nzu ukuri ni kurya kuri muri rujya rwandiko ibindi vyose ntabwo ari ukuri sashatse kugurura rya kete ngo ndarisoma ko nabashatse kwinjira mu bintu bitandawa mugabo abakunzi ba STV barakeneye kumenya exactly habaye iki uko Queen yari umukozi mwiza kuri STV afise ishaka kora neza abakunzi ba STV bamushaka mbere no mu biganiro byacu gasanga mu commentaire haragiyemo ati Queen ari hehe ntuzi ari hehe turashaka kumenya exactly abashobora kabarabaye je ndibaza umuntu akunze kuvuga cyane ariko bibaye ngombwa turavuga ibishoboka bidashoboka tukavyihoza rero ikintu gihari decision nijya iri mu rwandiko ibiriyo niko kuri ibitariyo sukuri rero bisigaye ko Queen atatahuye neza exactly ibyabaye avuze ngo nta kosa azi cyakoze ntazi kosa ariko je nibaza yuko ashobora kuba yasomye rijya gete sinzi ko anwe inzoga nimba anwe inzoga yaraborewe ariko kandi cyonzi wenda afise stress nyinshi gusa abafana nabantu bafise ubwenge barabona ko amazi gihe kinadakora ariko kandi buke to bizogenda bien twizere yuko hariho Jinera aragenda no musi nawe dano ushobora kugenda ejo midi ashobora kugenda uwundi kwa ariko ikintu kiruta vyose nuko uzova ngaha dushingira nayo ndizera ko umunsi umwe Queen azohaje imbere ya kamera ashima ati STV yaramfashije STV kujya avuga ko umuryango barafise icyo bamfashije ataravy'ubuzima azobagiyemo canke ariko ndizera ko igihe kimwe no munsi mbaye kararira sindabiryoherewe en plus de ça agenda émotionnel cyane yaganiro cyaratumye nkorora mosozi ariko namwe tuko turakimonta yuko wacu uhaguruka avuga ati je birankoze birankora ko cyane tureke na Queen nzi umuntu asanzwe iyo umuntu ari mu mubabaro kweri ntibinkoneze je ndakunda ntwenge yongyohewe cyane mbambe ndire iyo ngyohewe cyane so urukundo nico namashira imbere ruhari nta kidashoboka rero kuri Queen nta byinshi kumuvuga ko kano kanya ariko twizere yuko kubera yavuze yuko akumbuye gufata Ashize ya STV twizere yuko vuba tumubona
kwera yatubwiye ko dukumbuye cyangwa iriki twizere iki kuko ikiganiro Queen ashobora kuzokiraba Queen yizere iki ubaho yicaye muhira turabonye yuko twamusanze ne ameze ukuntu siwa so Queen afise vibes turabonye bakoze best TV arayibonye yuko arafise amarira menshi rero Queen nimba ngoma mvugira ijambo hanyuma cangenda mu bindi ariko Queen peut-être yarandengereye gatoya je nta jambo ndakwirukanya nanditse rero nimba bisumya borewe sinzi ariko je nzogaruka nije wenda we niwe yazi ko atazi amakosa yakoze cyangwa atazi ariko aravye nabi azogaruka nanjye ndamuca amande kandi ndagutumye we kujya nyene wagiye mbere je nawe tuzojana tuje kumuraba vuba kandi Imana ifashe ndonka kanya ambwira ingene namwirukanye hama wewe nyene tuzobishira ahabona ukuntu vyagenze byose usome kwetu umenya amakosa yiwe nanje cumbwira hano nzoba nakosheje hama bafana barenga kugira baducira urubanza bakunze best TV murumvise yuko papa TV ari we yandi atubwiye yuko tuzojana turi babiri ibiri bimwe twama dukeneye yuko tubishira kuri karubanda kuko je navuze ati reka ngende kumuraba kwina ambwira andunga kwa andi none ande ambwira ati reka tuzokoresha umwanya hama tugende kumuraba tugende atwereke exactement cyo baba barapfuye muri jakete hama dushobore kubereka byose tubishire kubishira ahabona kandi urabitwemereye vuba turajana ariko akanya kakatatugo cyane kuvuga turizobitegura ari gusa amenye ko amakosa yiwe azoyahanirwa kwino umenye ko amakosa yawe uzahanirwa byose tuzobibona byose bizobera ku makamera tuzoja kumurondera Queen hama abashe kutwereka exactement kano kanya tuko turavugana wenda bafana bariko barambona nabi banaramwirukanye namufashe nabi ntiyabuze nawe ko ari yumvira yuko namusabye dukundana aranga abafana mba ndabizera nta na kimwe batiyumvira hari n'abariko bariyumvira ati uyu muntu imba yaramudiraza aranka canke hari ibyo amusaba kanga urumva ariko ivyo byose je ndabivuze umbaye wa mbere kubivuga wewe uvyumvira sivyo kabisa sivyo ariko vuba jewe andi namanzana umuco wose vuba tuzojana iwabo hanyuma amakosa kwinahurine ukujya wantumye nanje ndafashe micro nkuko wayifashe naye ndagutumye kujya watumye ati urakeneye ko ndakubwira amakosa yawe ndaje kuyakubwira ariko uzoyahanirwa uvyumve kandi amakosa yawe uzoyahanirwa merci beaucoup kandi STV je ndabasezeye nizera ko mu nkunda ndabakunda nshimira na Dan yashoboye kumvugisha ni vyiza nongera ndamukeza mu bikorwa byo ko ndamwifuriza kugira ishaka ryinshi n'amagara meza kugira ngo iterambere kuri we ribananye kuba ryinshi tuca tuvuga ati Imana ibane natwe ibane kandi namwe mwebwe abafana ibane n'umuntu wese afise ikibazo ugwaye imuruhure imukize urushi muruhure ushonje imufungurire ariko kandi uboshwe mu nzira atari nziza Imana imutenzurire ibintu bizogende neza ntongera ndabibutsa yuko jewe ni wa musore wanyu ujya akora byinshi kugira ngo ababone mwishimye ariko kandi nanje ndishimye aho ndi kubganyu kuko ndabafise ababone 17,300 dufise kano kanya turabishimiye cyane merci beaucoup reka ndagushimira kindi kiganiro tuzoja kumuraba Queen turi kumwe na Papa TV byose dushobore kubishira ahabona wa musore wanyu kumubazanira vibes zigiye zitandukanya zosubira nawe utaha STV, every story matters.